G and Films, Good News Films, double favor without limits. Simabukuwa icho wabubikije simabukuwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Ibi nivyo nabuze ingene ndagusigurira kandi kugahinda nabuze ingene ndakubwira ndagutahura ariko nagomba wihangane mufere ihangane twicare hajya tuganira please. My dear, pole sana. Abizi hari igihe ugwa muri situation amajambo agahera ukabura ijambo ukoresha, ariko burya inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye. Bimwe nakubwira nibi urabonye itarimo. Nabonye ko muri famille wanyu nivyo mwakobeje mu murondera mu mushaka, kandi mwibaza ko ari akantu k'agafunguruzo ugira gutya bikaba birakunze. Mwongi urabonye ko atari ikibazo coroshe. Christian agomba ndagusabe ibintu ubonesheje amaso ntuzobivuge muhira, kubera ko wowe uteye uruhagarara mu muryango ntaco wowe ugiye gukiza. Rero urabinuma ubigira ibanga, mugabo uko ubibonye zozo urasimba umurabe. Ariko ikintu gikuru twe nawe nibaza ko twokomeza ujya mugambi tuwutegure kandi tuwutegure neza hamwe. Imana yadufasha bikaba ari isi. Je ndizera ntakekeranya ko coba kimwe mu vyozana umunezero wa King Sabas. Nuko bro, ibyo mbone ngaha birahagije, n'ibyo numviye ngaha birahagije. Kanatsinda ikibwirwa n'icyumva kandi icyerekwa n'ikibona. Icyo wavuze nacyumvise. Nina no nk'umwanya sinzoreka gucya kuraba ukuntu ameze, kandi kuvyukuri anyetse kuri inshuti nziza, kandi wakoze kuri byose. Numva atandi majambo norinzako. Reka ngiza, reka ngine ndazi nzogaruka. Shukariyo cyane. Murakoze.
aho wakadutereye ikidashika sha. Hey, she uza washika. Thank you. Hagata. Gufitiye surprise. Soso. Uratanguye za brag zawe? Surprise? Yes, of course. Wait, please. Senge wanje uno musi ndagufise. Urafise cyane nyene. Ndagufitiye surprise idasanzwe. Ngwino nkwereke. Karibu mwana, karibu mwicare. Soso. Ibi nibiki? Nari nashatse gukora surprise. Ndagupresente. Uyu niwe mama King Sabas. Niwe nyoko wukwe. Hanyuma senge. Uyu ni wa mukunzi wa King Sabas. Nari narakubwiye. Niwe Diva. Niwe mukazana wawe. Yo, karibu mwana. Ndakunezererewe. Nukuri. Oh, murakoze. Yambi. Nukuri. Nejo uzogaruke. Murakoze. Ego, urahawe ikaze hano mu rugo. Ego, Sora, urakoze cyane kunyereka umukazana. Nukuri nari ndabikeneye kumubona. Ego. Murakoze kuri surprise. Encourage koko. Hamare umukobwa wanje. Ubuzima buguha icyo wabubikije. Ubuzima buguha icyo wabubikije. Iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu. Iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu. Ivyo vyose ni ingaruka. Ivyo vyose ni ingaruka. Ivyo vyose. Urya rero ive. Eka. Urazi yuko ngira ndaguha inkuru itarakoza amaguru hasi. Rero icyo ndagushimira yico. Yindasi. Rindira ndaziguhe. Mbega waruzi yuko ujya mukozi w'Imana Olivier
yahavuye atubera igisubizo ngaha mu muryango. Gute? Ujya Olivier yaratwemereye yuko ashobora kuturonsa King Sabas. Wayo manushi. Burya rero ndakubwira aha turiko turategura anniversaire ya King Sabas. Kazoba ari akaryo keza ko kumwereka umuryango wose ukamubona, kandi Olivier niwe azobidufashamwo. Tuzomugira surprise, turiko tubitegura mu ibanga. Anniversaire? None kutangara aha uba wicaye senga ayo makuru ataye yaguhaye. Oya nukuri Sora, nukuri nta makuru mfise. Eka aho zibike nka yanyoni rero, reka ndaziguhe. zindasi zime. Urazi yuko mu muryango twiyubaha, nimba hari umuryango wubashwe aha muri iki gisagara ca Bujumbura n'umuryango wacu, kandi nawe nivyuzi. Ego turiteguye guteka inyama z'ubwoko bwose, amafi y'ubwoko bwose, inkoko, ibintu sinokubwira, ibintu nyene biri VIP nawe uravyumva. Solange ndagusavye mwe na nyoko senge ivyo bintu jewe nimubishiremo nimubinzanemo tese nzoba ndi mushire pembeni. Unaona pembeni ari uje mushire jewe Ivete mbona na King Sabasi tuganira uso kwa uso. Muniyachi sitaki man. Reka ndakubaze ibi, uvuze ngo senge wanje wowe sinyogo senge? Mbega hoho ikibazo uba ufitaniye na King Sabasi cotuma umutinya co bari kibazo nyabaki? Ugira usumba senge yamutaye afise amezi 9, ugira musumba. Ikindi naco we ntiwambariye yuko tamara mayeri. None habari ivyo birabishe erekana ivyo Sora. Ndaguye ndakarutse jeje birandeye. Yesora senge ubwiwe yarabyaye umwana arata uwamezi 9 azoba ari hari. Jewe nakoze iki? Nta nikimbe nakoze ahubwo reka data jendi we kaureka Sora mana iki kikore senge ikavyara umwana nibise niki agata mu nzira akirukanga ngo agiye kubagabo. Ubwo mva vise umutima n'ubwenge cyane nibiki. Yewe mana Yarateye ubwoba, bibaze buta umwana w'amezi 9 ngo agiye kurongorwa. sakamara mari Burya ntandagukunda kwankira umwana. oya kandi wanga gakura aniga umutavu. Aniga umutavu isangwa rikaramurondera. ugeze no munini ndebe ubu n'umuntu w'umugabo iki ngo asumba na Chris eko kakabi gatwenga. Oya ntazagira umutora muri twebwe. Witsina rya Yesu abazimu bashe Yesu Kristo Ugata umwana nyine. Hesora Chingo banifana mkintu c'ubwoba. Urumva? Chingo banifana mkintu c'ubwoba neza. Ugo rubanza nze turukore. Turuhatarishe sana. Rucibibatse. Hamwe na Sabasi. Akibibona ibintu biriko biraba. Azohita tubabarira tutiriwe turavuga. Ikibazo c'amafaranga kwa Zenge nta gihari n'ukuri. Oya Imana yaramwiciye umukoshi. Ndati yari kwakiriza King Sabasi. Azoka ingorane afise niyo. Agatumwana. Agakenyurura agatera umwana hasi ngo yiruka mu bagabo. Abagabo. Oya. Man usenga usabe siko iyo mpwemumbe abazimu baje ntagira umuntu mwemu yibuzotera mu muryango. Ego nukuri. Ariko rero burya nubwo turiko turatwenga dutwenge dusenga. Sabasi ari muri eta critique. Sora ko turi muri leta mvyeyi iyo leta critique nako nikiki. Ariko mana apana leta critique
ndakubwiye ko ari muri eta critique, aragwaye, ari muri situation itoroshe. Tumusengere cyane. Ha, byo bibyo. Je nagira ngo ni ibintu yaguyemwo nibiki. None ivyo nibisanzwe. Kugwara. Hari umuntu atagwara. Azokira. Ahubwo nyine isora. Ko bitatekana ngaha. Humura sihari oya sihari kabisa. Ha, mani shimwe. Utese umuntu ni gasuku nagatanga. Ubu bari karaza ku nzugi. Yumviriza. Ibyo tuvuga. Ni masaro kamagoma. Yirukange akwira umuji wose avuga ibintu byose dupanga iki. Utese umuntu ni gasuku kabi. Cenda mwana. Ha. Kajya karavuga kutswa. Kayumviriza. Yesu nta kintu nukurije Baramwize kuramumenya. Ujya uzaziravuga ikintu ejo uzemera. Gasuku. Asha ni hatari. Hatari gusa. Hatari na nusu. Mwamikazi wanje w'agahore, harageze yuko tuva muri sokwe niruze tukagaragaza urukundo rwacu we n'umurango babona, kuko urukundo rwacu turarushe kwinyegeza reka isi yose bimenye yuko King Sabas yakunze umwamikazi nkawe Diva. Hanyuma amafaranga nasavye Imana yarayampaye. Igikenewe rero nuko ibintu tubikura mu majambo tukabishira mu bikorwa. Ndashaka yuko dukora mariage exceptionnel, mariage nziza izojugumiza igisagara ca Bujumbura, abantu bose bakamenya yuko twakoze urubanza rw'iteka n'itekane, bakamenya yuko yamana twasenze imwe twizigiye yuko itadukojeza isoni n'umunsi n'umwe. Hama rero kubijanye na dote n'urubanza rw'umuryango, ndashaka mufashanye n'umuryango gutegura urubanza rwiza, urubanza rumeze neza. Kubijanye n'inkwano nta bwoba cyarakemutse. Kingi wanje, bavuga ngo ushigikiwe n'ingwara avoma, cyangwa uhawe na patiri atekera ababikira baraba. Reka nanje avuge ngo ushigikiwe n'Imana arakomera, maze akanashika no mu mugambi wayo. My love, kwa nongeye kuronka bigiye gutuma nitwa umukobwa w'umunyamahirwe. Ariko Kingi nkubaze, niki cyatumye ninyegeza iyi minsi yose? King. King.
ngiye kugusaba ikintu ni serious kuko nawe ndazi kuri serious. Niba utari mu making watch ndakwinginze umunyu wagize umukure mu bwenge bwanje no mu vyiyumviro vyanje ndamwibagire burundu ma ndakwinginze kuko ndarushe guhora mu ndoto zirutavanyako mana ngirira impuhwe ndakwinginze. ariko gayeme kuza nkarondera umuntu n'umwe nkamubura babasha ndabigirene ko nashaka kumperekeza ngire gute reka ngende nta kundi ntaco reka ngende. Umeze neza nanjye kuramutsa ariko ivyo mbonye biranshimishije cyane kuko nimba wanize ugira ingufu zo gusohoka ukaza kwicara hanze nukuri Imana iri mu kazi kose.
King Sabasi hinge gato hari ikintu nakuzana nibagiye kuguha nakuzaniye shokola nizere kiza kugwa neza mu kanwa Saba wangiriye neza wambaye hafi mu bihe bitari byoroshe ndabigushimira cyane rwose sinumva ikintu nokora nga ndagusubiza neza wankoreye ineza yawe ndayibuka wampaye ufasha umwanya nari nkeneye gufasha nukuri ndabigushimira cyane kandi nanjye guhera ino munsi ngiye kukuba hafi nzokora ibishoboka byose kugira ndakube hafi kugeza umunsi uzokira kandi ndabizi Imana izokugirira neza kuko urabona usigaye ufise n'agatego ko gusohoka hanze nukuri humura bizogenda neza kuko iyo ngwara siyo kukwica wewe. Yo Chris kwa King Sabasi yo bimuyamenye gute ukuntu bibereye Imana ukuntu abavukana ashaka kuba bari kumwe hama urambabarira mfise akanya gato gusa icyambere ndanezerewe kubona ibyo nakoze no kurabifungura kuri je n'umunezero munini cyane biraryoshe pe hari ahantu ngomba simbire gato nca ngaruka nizere ko sanga ubihejeje. Chris, thank you so much. King Sabasi uravuze Mana urakoze King ndagarutse Mon frère umva ndagusabye kwanza umwanya mbanze mbe pose nukuri kw'Imana kuko umunezero mfise ndabikubwira byo kwemera umva reka ndakubwira Sabasi yavuze umva ndabizi ko utakuranyizera ariko niwataha uraza kubyibonera reka amajambo menshi wena sinakubikinza kuza kumuraba Sabasi nukuri kw'Imana twavuganye ndamubwira amajambo yaranzanye hewe mpagurutse numva arampamagaye ubiriza nta mwanya mfite kuvugana nawe kwaza kuko numva mfite umunezero wo turaza kubona hanyuma sawa merci yo mukozi Imana ishimwe cyane Amen. Imana yarahabaye yo nakajisho kariho kayaza rega yo Imana ishimwe kweri. Aro mama umeze neza umva mama ndafise amakuru ngomba ndakubwira hewe mvuye kubona na grand frère umuhungu wawe nukuri kw'Imana yakize umva nanjye umunezero mfise sinzi ko nabikubwira gusa yakize uba ameze neza nukuri kw'Imana ahubwo ndindira ndagenda guha amakuru ataraja kivumbi ubu nyenda gushikiriye nukuri twarumvise byagushikiye kandi twaragusengeye cyane twarabaye kwizamu bikwiriye none Imana ihabwa icyubahiro yabikoze yo Mana we numva nta n'amajambo mfise novuga ko numva ndengewe n'ukuntu ndagusanze honyine numva umunezero utagira kuvuga amakuru yawe yari yaduteye ubwoba cyane twari twahahamutse ariko Imana ishimwe
Imana ihabwa icubahiro kandi wihangane erega Imana ikorera ku gihe kandi Imana ishaka gutuma umukozi wayo yo nukuri ureme kandi wihangane Imana iri kumwe nawe imirimo yikorera ntishobora kwijana gutyo niyo mpamvu yakoze ibikomeye wihangane cyane kandi ubandanye wizera ndabona ko Imana iriko irakora ibikomeye hama narici ngaho gusuhuza reka dufata akanya dusenga Imana nta kibazo ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu iyo ubikije nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose ni ingaruka 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 twahuye n'abantu batuma ubuzima bwanje bugigura nk'indimu ariko wewe wanzaniye akanovera mu buzima bwanje nka poma Diva reka kunyibutsa ingene ntarakumenya ubuzima bwanje bwari bumeze nk'indya z'ibivube ariko kubigihuziye mu buzima bwanje ubuzima bwararyoshe bumera nk'indya zirungishijwe kunyu keza gusa intambamye n'imwe nta ntambamye n'imwe ihari hari ikintu utazi guess what burya je sindi umukobwa wa Diodone G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.